mu muji wa Uvira havyutse humvikana amasasu menshi cyane, yaba ayo bakrasa nk'amasasu mato mato canke amasasu manini. Bimeze gute ko twari dusanzwe tuzi ko imbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi aba basogosi basize amaguru muri Uvira bakagira sambura yuko basohotseyo, ariko bikarangira bihinduye abasivile bakongera bakihindura abapolisi. Vyagenze gute none ko Uvira yasa nko kumengo irimwo abo bonyene, amasasu canke imigwano ivuye hehe, ivuye kuki? Aha ni mu gihe muri Goma no mu Buvira hari hateguwe imyigaragambyo canke manifestation ija gushigikira izi mbwebwe za Sarambwe, ishigikira u Rwanda, aho abanyagihugu bose bari barajwe kujya musonga, ikanatsinda ngo bamaze imisi baterwa n'ubwoba. Mbere muri Goma hoho baranapiburiye, barasohoye itangazo bavuga ati ni obligatoire ko muza gusupportinga, ni muze marche de solidarité n'inama n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Aha ibigamije muri Goma ndaje tubirabire, ariko reka duhera mu Buvira. Mu Buvira hari amasasu menshi mu mpande zose, kandi amasasu y'ubwoko bwose, manini na matoyi. Amasasu ariko arumvikana ahitwa Kasenga, ariko arumvikana ahitwa Kalungu, ariko arumvikana ahitwa Mulongwe no mu yandi no marokali tagenda atandukanye ya Uvira. Vyavuye kuki? Hazindutse humvikana amasasu aho bavuga ko ari Wazalendo ariyo yatanguye gucana umuriro, hanyuma izi mbwebwe za Sarambwe RDF aba banyarwanda nabo ngo barabishura. Hariko hararasanwa amasasu menshi cyane. Turaza kubandanya dukurikirana amakuru. Ibi navyo bikaba byatanguye ngo kuva isaha imwe. Abatanguye kumva amasasu mato ya kure batanguye kuyumva isaha imwe, ariko hari abandi batanguye kumva ibikoho binini ngo kuva saa 2 z'agatondo ugana saa 2 n'inusu gushika no mango. Turiko turakora kino kiganiro, izo ntambara canke aya masasu aracariho, andi na masasu y'urutavanako. Nababwiye ko arimwo amasasu mato, ibikoho binini n'inkoho ntono. Aha rero muri Uvira naho nyene vyatanguye kumbure, nabo nyene biteze ko biza kumera nkuko biriko biraba muri Goma. Mgono muri Goma umunsi nturarangira, ntitutse kungene baza gukonkriwa canke kungene baza kurangiza umunsi. Muri Uvira bagindutse nabo nyene bagira amamarche, gusa bari bakeyi, vyagaragara ko ntibavyitabiriye, bari bake. Aka video canke turerese nagerageje kubona bari bakeyi, ariko muri abo bakeyi bahakuwe n'amasasu biruka, aho hari ama video menshi akaracana ko mu magroupe, ekariho n'ama audio y'abanya Uvira ne barira bari mu gitanda bavuga ati nukuri mana dutabare, abari ngo ba munsi y'ibitanda, abari muri manifestation kumva abavyeyi bako bararira basengera abana babo batwawe n'izi mbwebwe za Sarambwe. Abanyarwanda muri iyi manifestation force bariko barabagirisha muri Uvira no muri Goma. Biruko ntituramenya urutonde rw'abo bamaze gukomereka, abo bamaze gufatwa nayo masasu bagahitanwa nayo masasu ku ruhande rw'abazarendo canke ku ruhande rw'izi mbwebwe za Sarambwe. Abanyarwanda izi nkotanyi ziriko zirasesa amaraso ari mu burasirazuba bwa Kongo. Uko niko bisanzwe biri muri Uvira muri uno mwanya, ariko turabandanya dukurikiranira hagufi uko vyifashe. Hirya gato rero ya Uvira hasanzwe hari imigwano, aho izi mbwebwe za Sarambwe zaguma zishaka kugerageza kuja gufata za ubuce bugenda butandukanye, za Makombola, za Fizi, za Karemi n'ahandi henshi agenda hatandukanye, za Baraka, ariko bikaba bitagenda biraborohera. Mbere ndababwire ko Wazalendo yararanye intsinzi maze ko imisi igera kuri itatu, imisi igera kuri itatu, kuva kuwa kane igenekerezo rya 19, kuwa gatanu igenekerezo rya 20, kuwa gatandatu igenekerezo rya 21, nuno munsi igenekerezo rya 22 niho Wazalendo isohokanye intsinzi mu gusubira kwigarurira agace ivyo bita la ville canke une zone stratégique yitwa Katasombwa. Wazalendo ubu niho bahashize amaguru, bakaba barashe ubudahumeka imbwebwe za Sarambwe. Ayi nayo Katasombwa ikaba iherereye mu byo twita Haut Plateau do Karehe. Iri Karehe munumva ko bitoroshe, kuko nubu amasasu aracarimwe, kuko Wazalendo baracagerageza kuzibira ko u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda RDF zinkotanyi zimbwebwe za Sarambwe babandanya bigarurira utundi duce duke, ariko Wazalendo nabo bakavuga ati oya, ubu twaramenye umwasi ninde, vyagenze gute kugira mugire mushike naho mushika, ubu uye duhagarariye duhagaze rugabo. Aha naho nkaba ndiko ndabamenyesha ko
hari n'ayandi makuru menshi cyane tukiriko turatohoza aho havugwa ko hari ivyato vyinshi vy'intambara boba bavuga ko bitava mu Burundi bitava muri Kongo kwa Facibeto ahubwo boba bakekeranya ko biko birava mu mahanga bije gusapotinga no gutuza izi mbwebwe za Sarambwe hariya muri Uvira eka no mu burasirazuba bwa Kongo nkuko bisanzwe. Ivyo rero bikaba bitari uko gusa hano katasombwa mwumvise ariko naho yitwa Rumbishi naho nyene ntivyoroshe kuko Wazalendo ikiragerageza ikora uko ishoboye kose kugira yisubize iteka. Si Rumbishi gusa harona hitwa Chambombo murazi ko amarokalite canke amazina mwamwe muri RDC ya hakurya agora guprononsa ariko ndibaza ko muca mwumva nihehe canke umuntu yashatse kuvuga hehe. Tuve rero muri Uvira tuje muri Goma. Hari abantu bariko bariyumvira none mbega abanyegoma canke abakongomani muri rusangi bari muri utu duce izi mbwebwe za Sarambwe zafashe. Ndasubiramo, hari abantu biyumvira ati none aba bakongomani canke abanyagoma canke abanyabukavu aba bakongomani bose muri rusangi bari mu duce izi mbwebwe za Sarambwe u Rwanda rwafashe RDF yashizemwo amaguru bagiye kwiyumvira kugira imigumuko canke manifestation iza ngo iharanira iteka rya AFC M23 zizi mbwebwe za Sarambwe ibi binwana maraso uno munsi. Tukaba tuzi ko Amerika yatanze ko kusha itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 bakeneye kuba babonye umunyarwanda yakuye ikirenge muri Kongo yose, ariko icizere kikaba abantu sikaye mbona abanyandikira canke impumeko bahumeka barataye icizere kuko Amerika bose bayifata ubu nk'umwansi ko bavuga ati Amerika n'aba escrow, Amerika bikeneye ivyo bikenera murasirazuba bwa Kongo kandi Kagame akoreshwa n'abo banyamerika nyene. Ubu rero nta cizere dufise, nta Amerika tugikeneye ahubwo nimba ari Burundi n'u Rwanda nibakozanye ko, nimba ari Kongo n'u Rwanda nibakozanye ko, hama nimba ari ntambara y'akarere yadutse. Hari abantu bariko bavuga uko mu mihingo yose haba mu Rwanda haba muri Kongo, ariko na Rwanda babwire ko Paul Kagame ntararengerana kandi Paul Kagame nta kintu kinini cyane kandi narababwiye ko kandi Paul Kagame ko atari uwa mbere akoreye Amerika bikarangira Amerika imuhemvye urupfu, ikarangira Amerika imwatse ivyo yamuhaye vyose. Paul Kagame n'umuntu muto cyane, nta nirobo ryaje ibihangange mpava ndabashikiriza amazina hano bakoranye na Amerika ariko bayivyonze gusa gatoyi kozaga kontreta canke bakoze ivyo batiteze canke bakagaragaza imwe mu yagasuzuguro nk'i Paul Kagame yagaragarije Trump. Ndabibutsa ko ajya amasezerano canke ziga nguvu zose Amerika yakoresheje Trump niwe yabisizemwo imbaraga, uburyo, imwemu, amajoro n'amatiro n'amayesomni. Ugacuza nka Paul Kagame ungana uko nye nuri ukaraba na Trump kungena ngana, igihugu cawe kungene kingana, Trump ibihugu atwara n'abamwumvira, ugacuza ngo urasuzuguye ivyo wewe wisinyiye. Hakaba ukacuza kandi ukabisuzugura harimwo n'abagabo, harimwo n'abagenerale babahagarariye barabe ko mu bisinya neza. Hakaba harimo n'umugenerale yababwiye ati amasezerano ko yasinya ni kimwe ariko kuyakurikiza canke kuyashira mu ngiro nikindi. Ibi rero nivyo bigomba gukora kuri Paul Kagame. Ndabitse ko benshi baramaze guta confiance, baramaze kuticizere, ariko ndazi ko ariko bigiye kurangira. Nigituma bafise n'ubwoba raba bako baroganiza ama manifestation canke imigaragambyo y'agasakisaki ngo bereka makungu ko abanyekongo muri murano bino bice bino bisagara bafashe babashigikiye ngo babashaka. Ariko wagenda kuraba mu makomunike basohora, wagenda kuvugana n'abari Goma, Bukavu na Uvira bakakubwira ati udasohotse ugende kubafasha ivyo baba bashaka. Swate urasenga Imana ukisanga uri mu kindi gihugu canke ugasanga urishwe kandi ntuhambwe. Uko rero niko biri, bisigura ko bagenda kugira bakize amagara, batagenda kubera babakunda canke babubaha. Ariko ino strategy rero igamije iki? Ino strategy muri Goma ngo bariko baragira manifestation yo kugira ngo abene gihugu bereke ko babanye neza n'izi mbwebwe za Sarambwe n'u Rwanda ibi binywa amaraso. Hanyuma ica kabiri ngo biyamirize amasezerano y'I Washington, amasezerano Paul Kagame yasinye na Tshisekedi. Rero niho ndababwira ko u Rwanda rufise umunwa mwinshi ariko question diplomatique. Muri diplomasi abadiplomate b'u Rwanda munyihanganire nta diplomasi mugira, kumbure bo batabashiramwe mwese ugasanga na diplomasi y'intambara irimo rivye duhungirehe na Kagame na Mubarake sinzi nabandi bakeyi, ariko ako kagwinyene kari muri no ntambara kariko karashira imbaraga muri no ntambara nta diplomasi muzi.
ni gute umuntu itariki yo gusinya rokadre mwari muyizi kandi batumiramwo u Rwanda na Kongo, batumira Kagame na Tshisekedi, hama hacagenda abitwa ko ari ba papa babo b'impemu canka ba pare canka ivyabona, haca hagendamwo umugenerale wacu hano mu Burundi son excellence Evariste Ndayishimiye, hagenda n'abandi bagenda batandukanye, hanyuma ugacutsa kutubwira ko ugomba uri kuragira manifestation y'ukwanka ivyavuye mu masezerano. Ayo masezerano arakuraba, ugira manifestation yo kwanka ivyavuyemwo uri M23 utari u Rwanda, aya masezerano wo uyanka gute? Uvyanka gute ivyavuyemwo n'ivyasinywemwo? Cambere nta na M23 banavuzemwo, nta na FDLR banavuzemwo, woza kugira manifestation y'ukwanka ivyavuye hariya gute utari u Rwanda? Niho muri fake muri diplomasi. Ica gatatu ngo bariko barashaka ngo abanyegoma ngo basabe ko aba bantu ko mu bana ari myiza. Murabona ko amabanderole bafise banditse ngo M23 ngo gare kura, ngo M23 ngo gare sinzi ngo electric ngo M23 utuntu nyene bagitse nyene tutu exploit ntazi n'utwari two, ariko sinzi ko muri Goma bari basanzwe batagira amazi, sinzi ko muri Goma bari basanzwe batagira amatara, ariko nkuko nabibabwiye n'ubu ni mugombe mu mpinyuze mubaza bari Goma, Uvira n'ahandi hatandukanye, bose bagiyeyo kuri contrainte, bagiyeyo kubera kwanka kwicwa. Rero ko biri rero ngo bareko baranasabiramwo ngo barikanize ngo aho hantu izo mbwebwe za Sarambwe ziri, ahubwo ngo habe ahazo nyezina barabukungene babigira mu ncamake bashaka gushika kuri objectif bari bihaye. Ariko ibi byose ugaca wibaza kweki bariko barabikora umuhenerezo agasakisaki, kweki ariko haraba ama manifestation kuva kera, bamaze kiringo kinini ya Goma, bamaze kiringo kinini ya muri Bukavu, ntibari bwiyumvire kugira izo manifestation zigaragaza ko abene gihugu batekaniwe, babayeho neza, baticwa, hari amatara, hari amabarabara, hari amapave, hari kaburimbo, hari amazi meza, hari ibuzima, hari vyinshi nkuko bariko barabobrija ngo bavyandike ku mabanderole ngo bagende babifashe mwibarabara. Aha ugerageje ugasubitsa ubwenge inyuma ucubona n'ubwoba bwo kuba bahawe gasopo y'itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ibi rero ndababwire ko bigiye kumera uko, kandi tukomeze kuvyizera, kandi ndizera ko bigiye kugenda neza. Ariko nongere nibutse abo bafashe ikiganiro kigeze hano ko muri Uvira ntituzi kungene birangira, ariko twamenye kungene vyatanguye. Amasasu ariko amasasu mato, amasasu manini, haba mw'ibibombe, haba mw'amaroketo, haba Kalashnikov, haba mwo pistole, vyose biri ku rugamba, biri kuri tere vyasohotse. Aho mbeshe bakora bavuga mbere inkuru ndonso ubunyene imbere yanje, bambariye ko mbere na Wazarendo baje bariye Karungu, bariye Karungu, ibintu ntivyoroshe. Rero amakuru ya Uvira nuko turababwiye ko tubandanga tuyakurikirana, kandi turaza kubamenyesha bigeze he, boba bafashe he, bigaruriye he, izi mbwebwe za Sarambwe abicanye b'u Rwanda, ibinyamaraso vy'inkotanyi bigeze he, babigejeje he mu muji wa Uvira. Ndabakengurukire nonge ndabashimira, ndababwibutsa kandi ko nta Fleho Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Mugira umunsi wa mbere w'mirimo. Ciao ciao.